satani ibikorwa byayo byose kandi amasengero aho kwita insengero ngaho pasiteri yaransengeye cyane ama dimanche naje mfise umutwe ngaha nkaguma ndiko ndashashara ariko abakozi b'Imana baransengera ndumva ko biheze umunsi wa mbere nka saa 2 y'ijoro haza inzoka saa 2 y'ijoro haza inzoka nyene iranyirukako nyirutse ko ndatabaza amaraso ya Yesu mboneke amaraso ya Yesu mboneke hacaza abantu mugabo umwe yari mu nzu ntiyayibonye yenzotse hanze ikiva mu nzu ikimuka ko hanze wa muntu acarava mu nzu acaraza kuyirondera arayibura ariko je ndayibona ndavuga nti ngiryo ikirinshagaho oya nguma ntabaza amaraso ya Yesu yanzoka baca barayica. Amen. Dukomera amashyi umwami Yesu. Umunsi wa kabiri naho umumama wo muhira yanterefone ngo ngende hano mu nzira ndagenda ngomba nshika hano ku Kizingwe nari ndi kuri taxi vero hacahaza hiyasi irankubita kweri nja kugwa inyuma cambuga amaraso ya Yesu amboneke sinabaye nk'intende ariko ku maguru kubera hiyasi yakubise ku maguru ndababara cyane ariko kuri ubwo nyene nshikiriye uwo mama acambwira ngo wapi banzigende kwa muganga ndamwishyura ngo yaje sinshobora kugenda kwa muganga turafise ikimenyetso Imana yarungitse ikukiza kanafata wa munyu kubera pasiteri yari yavuze turumana umunyu cyangwa kujya guto muri saka kanafata wa munyu ndashira mu mazi ndashira mu nyene cyafata umupira w'ingoma ndikandisha amose nakomera hamwe ariko aratimba unarakiza Dukomera amashyi umwami Yesu. nawe gikombe narinje nyene insoze portaye gusenga aho nyene cyane atembagara abwira satani nawe bashikise anazwe Imana ishimwe kandi musubira gutemba ukundi Imana iragutabaye. Basubizwa kuri doteri jewe. Wewe Muhira undi mudoteri. uri umudokiteri. Abantu bakomeza kunondako ngo abantu baza kunondako ngo ndabaho nagerageje ku mwana wanje arwaye inkorora yansigukira Ucumuhumu atarakiye abandi baca barabimenya. nsamura n'undi mumama avuga ko afise umwana yavukije inkorora ndamuhaye aho nyene yaciye ararakize. Hariho n'undi wo mu banyi yararwaye diyabete ndaramubwira wewe ngomba ndakuvura iyo diyabete yawe kandi ntuzosubira kuyirwara. Ndamufata agasenge k'amazi shyiramo akuni ndamubwira wewe akagashyire mu cyumba nacyo wewe wenyine uzuramo abona ubuhoro ndamubwira kandi ntuzosubire kwitera urushinge na rumwe. Ubu kugeza ubu ntaritera urushinge n'ubu yavuga ko ari sawa leta azoje kwa muganga yipimisha. Ego namubwiye wewe indira n'uwaheza agasenga ugende kwipimisha bwa ngo yongera kandi hanyuma Dukomera amashyi umwami Yesu. Reka ito tubwire izindi ntare yawe turafashisha. Haleluya. Ndagushimira Imana ari ingweri dayimoni nagumana ku mubiri wose none ubu narakiza n'isigi amavuta. Ikindi nacyo ntabwo tuvugana n'abo tuvukana tuguma tujyana none ndi Imana kizokora Uwewe isaha Imana iratanze amahoro mu bo muvukana mu izina rya Yesu. Amen. Isashimwe cyane Imana intahe yewe nari ngwaye ukuguru ivi ryarizanye irangi amafaranga ndani muzenye ngasariva hanze hanyuma mu nyuma cyafatwa muri cheville ngenda kugisha amagizame yose barabura indwara n'imwe cheville itangura kubyimba ndabyimba rwose gushika n'umugabo agira ubwoba n'abana hanyuma sinyoni na telefone yarambaza ati kujya abaneza turamukanya tubakomeye ndagwaye ukuguru byarizanye ati ngo bagusengere n'abasenga hanyuma mbere yuko ndavandire baca kuri wakarete ku muganga w'imiti
muganga w'imiti arandaba acanandika imiti y'iminsi 5 ariko arayinyandikira kugira ngo nsubireyo ndayihejeje canumva ijwi rimbwiye ati iyo miti ntuduyime ati haguruka ugende bagusengera cyafata bisi ndaza ngaha shite ngaha umukozi w'Imana ahagurutse ariko avuga ijambo ry'Imana acavuga ati hari umuntu aje ngaha avuye kwa muganga Imana ivuze ko mukijije ndavuga ndakiriye hanyuma tugenda yari yazanye umunyu acambwira ati uwunywe ushe amazi unywe ubundi tukane kwawe ndawukanda shite mu umukozi w'Imana ashite ngaha nsengera shite mu ndawukanda nukuri bantu b'Imana sinasinzira mu ijyo muga iryo joro sinamenye n'ingene bwakeye. Amen. Dukomere amashyi umwami Yesu. Abandi mwihangane muzoshinga intahe kuwa 5 umwanya wa pigana.